journey to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Twizera yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuke ibintu n'umunyenga turashima. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Atavyorosha the son of Dr. Vlog aka Diko. Twizera yuko mumeze neza aho muri hose, abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo namwe muzibukwa ibintu bikagenda neza. Burya ngo nta uhora ababaye n'uhora nezerewe mu buzima, ibintu nimahinda go biganda bihanahana, ariko byanka byakunda ukagera kwihangiro. Twakira umukobwa ubona yuko ameze neza, murundi kazi yambaye amahereni y'ikinyafrika. Sinabeshe oya nuko nyene bayibonye. Afrika isiguye iki kuri wewe? Afrika umuryango utuma twese kandi nibaze ko twishimira, niyo mpamvu ndabambaye. Ico cyonyine nico gituma uyambara ku matwi kandi ni meza arabera. Yewana arakobera vraiment bimeze neza. Urakoze. Ariko Afrika je mbona twa dukwiye kuyambara mu mutima gusumba handi hantu haboneka. Ya no kubigaragaza birakene. Abivuze yuko ibyaserutse inyuma ni navyo biri no mu mutima. Tani. So tangira widondora abakunzi ba Fresh TV. Ndabaramukije yamutane abakunzi ba Fresh TV. Je nitwa Erika Gatoni. Ndi Murundi kazi, murimbyi kazi, umunyeshuri. Ego ni nk'ivyo amajambo. Wiga ibiki? Bon, ndi muri faculté ya laboratoire mwaka wa kabiri. Akazi. Birasanzwe. Ni laboratoire abatumva zino ndimi z'ibinyamazuru ushaka kuvuga. Bon, laboratoire ni bazikari gisata kimwe. Mu bisata biri mu badijwe amagara y'abantu. Nibaza ko umuntu akora umulaborante n'ujya mu usanga kwa muganga avuga ati ndagiye afata amaraso hama ankorere ibipimo. Twe turi muri ivyo bintu. Igisata rero c'intuze c'amagara y'abantu ni ikintu gitwara umwanya munini cyane, ariko kandi nibikorwa winjiyemo ari byo tugiye no kuyaga hanini navyo nyene bitwara umwanya munini. Ntabwo ubona ko bino bintu bibiri bishobora kugongana bikarangira kimwe muri byo gifuza. Oya burya umuntu wese nusanga akora ikintu kimwe mu buzima usanga abana homvye ahubwo kubera bindi ko ndiga sinzi ko ivyo bizompa akazi muri kazoza. Niyo mpamvu rero bikunze umwanya ukaboneka turayifatanya kuko bon devoir ya mbere niyo kwiga. Ego ariko n'ibindi turabikora kugira ngo ubuzima bw'abandanye bugenda neza. Yego kabisa. So nibaza ko baba bakumvise nuko mukanya baza kukumva neza ko je sinigera nakira umuntu yitwa umuririmbyi ngo agenda shandirimbiye, ariko ku rundi ruhande uri n'umusilameze nimba ntavyibagiwe kuko nivyo. Nakubonye ariko muri mu ma competition ya warubizi ibintu bariko barakora cyane byari ibintu by'amasilamu, ariko yo mu Kirundi ukuntu ni competition nimba nanavyibuka neza wabaye wa gatatu. Ego ijya competition naragiyemwo ariko just nari kuri kote bagira Islam, sindi umusilameze. Wararirimba? Ego je nararirimba kuko bakira abantu batandukanye, swat abagira Islam amazina canke abaririmba. Je nari kuri kote y'abaririmba. Ego hari n'ukuntu abantu benshi baguha amahirwe yuko uhapfa uwa mbere birangira uronse ikibanza ca gatatu. Ni byagutsitaje cyangwa uvuga ati hano hantu rero je abajaje barandenganije? Oya en fait ubwa mbere d'abord bigitangura twe twari bari batubwiye ngene bimeze kuko bariko barandira visibility ku mapage yabo ku bikorwa byabo twarayikoze kandi byagenze neza. Impamvu rero baza ko nza kuba mbere naho twari turi kumwe bazi ko ndi wa mbere kubera kuvyo basaba ubwa mbere nari imbere muri byose. Ariko après baza kutubwira ko tubazogira lancement officiel ya competition bazane jury hama nyene habe finale mugabo mu wundi buryo batanga amanota ku bantu bazanye. Ego uyo munsi nyemba ariho wari warabibonye bari muri jury nta rumwe twari tuzinanye n'ukuri. Kandi byose bajya amatwa muri competition. Bajya abantu bose muri jury ntamwe twari tuzinanye. Twabona uko nyene mbwo ntamwe yaratuzi mbwa tuzatuba. Ushaka ubaye ko ntibari kukurenganya kuko ntibari banakuzi. Sinema harakarenganya kagiye bakoreye kubyo ubwenge bwabo uko ubwenge bwabo yego beretse. Yari competition. Yari competition ya mbere witavye cyane? Oya namaze kuja no muzindi. Ego kwishuri. Je suis miss. Ndi mu miss kwishuri, ishure niga ko mugabo ndi deuxième dauphine sindi miss. Mateka nayo narinzi kumbe. Ariko biragusa vraiment ukuntu nyene look yawe iki gihagararo ufise nyene akaruke kaba miss ukuntu.
Hamisi bameze gute? baba bameze nko kumeze. So ako nakandi kantu kiyongeye kuri CV kumbure abantu novuga batari bazi. Wasohoye indirimbo ahanini niyo tuba waje no kuvuga. Ubona yuko ushobora no kuva hano ucuja handi muri media tour. Indirimbo wise ni King and Queen cyangwa Queen and King. Nibyo nasomye kuri title. Niko yitwa? Ego yo ni indirimbo ya mbere. Gusa nshasha ivuga mpore. Mpore. Ya mbere ni King and Queen. King and Queen. Niyo je nari numvirije nibaza kuri wasohoye no muzi. Oya yagiye ko kera Rove Mars. Ariko hari ukuntu mba menga ivuga ku ntuze ya ku bintu by'ubukwe. Yego narimbiye abageni mu bisanzwe. Indirimbo yanje ya mbere ivuga ku bugeni. King n'umwami, Queen n'umwamikazi. Rero ujya munsi y'ubugeni canke abantu bari muri relation. Umwe ashobora kuvuga ati n'umwami wanje undi n'umwamikazi wanje. Nzo rero nashatse kugira ngo mvuge mu ndirimbo. Kandi shana nawe uboneka nk'umuntu ayirimwe no munsi. Uguwe neza mu rukundo. Ubiboneye kuki? Oya uguwe neza mu rukundo. Yo ni vie privée mu ntitubandanye ibindi kuririmba. Nibyo ukunda gushira habona. Oya. Uranamwihakanye niko bisigura. Ntaco ni bon. Mwabiyaza ati je ntabwo bushaka uduteranye gute ntaco. Ati ntaco biza gutwara. So turi imbere gato kuri King and Queen. Imbere yuko twinjira kuri mpore. Yeah. Uwo niwe warayugabanye agiye kukubera umutaka mu mvura agiye kukubera agatutu muri ca gihe c'izuba agasukari ko mu cayi cawe. Amajambo gakomeye. Agasukari ko mu cayi cawe. Kuba umengo uba wamugeranije nk'ikintu cyo kunywa canke cyo kurya. Oya indirimbo njimwe amajambo menshi rero nibaza ko harimo amajambo menshi no tuvuga ngo none muri ayo menshi je mfatiye ko kamwe kaba ariko ndakubaza ko nkozi kose. Oya sikosa kuko nivyo vy'iwanyu nyene uvuga ushaka cose. Yego ariko nyena ni indirimbo y'imwe amajambo aryoshe kandi menshi kabisa. Birumvikana harimo amajambo asosa mugani wawe nka kakayi wari kuravuga ariko nta muntu arakubwira yuko uburyo uririmba menga uririmba like nk'umuntu aba ariko aririmba gospel. Hariho na commentaire kuri YouTube nabonye bivuga nk'uko kuko ijya ngo iryoshe muri gospel. Je nanje numva feelinga nk'umuntu ariko araririmba gospel ukuntu canke n'akantu ko muri eglise katarahera nimba waraciye. Niyo nkiri ndayivamo kubera iki. Barakwemera ko ibintu by'urukundo ni ari for example ari nko mu bakizwa bo babifata ko si bose baba bavyemera banamenga umuntu yahengamye gato ibyo bandi bita kugwa entre parenthèse. Wewe barakwemereye? Nibaza ko umuntu ase dukwiye gukora ikintu cyose ashaka. Nta mategeko yo kubagenda mu Katolika. Sengera mu Kinindo kuri Patrice. Ego nibaza ko vraiment nta ntambamye yo kuba mu byo kwishengero. Oya. Ndi muri kohari. Okay. Indirimbo shasha yawe nayo nyene ni y'urukundo canke ni gospel? Oya mu bisanzwe je nkunda kurimba ibintu byo mu buzima busanzwe. Narembye mariage ndashaka kurimba divorce mugihe indirimbo yanje yakabitswa mpore wari kurahumuriza abantu. Ego kuba abantu bubu baragoye abisi baragoye nibanshiga nino ariko mbwi umugenzi ati mpore niko bigenda. Wari kurabwira umugenzi ashobora kuba ari mu bihe bibi ibihe by'uruvugo atamerewe neza ahabaye uri kuramuhumuriza ngo mpore. Hypocrite ni benshi no munsi kandi ima gusohoye indirimbo yanje narabonye ko ibintu nanditse ari ivyo bingo manda bibona cyane. Hora n'umuntu yakwandikiye nka SMS avuga ati bana wandirimbiye ibintu canke wankoze ko waririmbye ubuzima. Oya nta urambwira uko mugabo abanyandikira ahubwo bavuga ati vraiment warimbye ibintu bihari kuko nanje mwe ndabibona. Yego umuneka nk'umuntu akiri muto wamenga nturiga cyane ku bintu bijanye n'ubuzima ayo ma inspiration uyaronka gute? Ndacyari muto mugabo turabibona basi ku myaka mfise kibi ni ciza kiraboneka. Nk'ubu hari umuntu araguhemukira kwe? None kuguhemukira umuntu arakugirira nabi mashasi navuga gute mu buryo buhe kwera mu buryo bwose navuze muri bwa buzima wavuze uririmba. Ubuzima ndirimba oya gusa bahemuka ntibabura.
bashaka gukorana n'indiri umuntu akaguhemukira nivyo si guhemukira kunyera ravuze mu buzima muri rusange byose tubiteranije uramaze guhemukirwa yego mugabo akabagira urenze ko niko kabi so hari ukuntu mwino minsi rero abaririmbyi cyane cyane abaririmbyi kazi baza mu muziki ukabumva rimwe kabiri ejo bakazima tukababura wewe ihangiro nyamukuru ryo bari kuzanye mwa bino bintu nijyahe hanyuma umaze kuri tubwira ubwo woho ntuzohava ugenda nkuko abandi bose baje hanyuma bakagenda urakoze cyane kuco kibazo sinigamenda kibajijwe ariko nibaza ko burya umuntu kugira ngo abihebe bose umwose imvo yiwe bose nusanga bahebeshwe n'ibintu bimwe so atumwe ashaka kubura uburyo canke nkunda bivanye ni dazi nuko nyene abayeho canke ibindi ariko nibazaje ko naje kurimba ndabikunda nakuze numva nkunda muri je rero mu gihe mba mbona icanzanye ndakizi ndagikunda ndabikora n'umutima wanje wose n'umwete cane yego kugira ngo nzoshobore gushika kuri objectif yanje niyahe niba atari banga ndashaka gutera imbere umwe wese akijya kugira ngo utere imbere kandi biraryoshe utera imbere kubera ikintu wisanze mu Imana yaguhaye tacuguze si bose hari umuntu aje mu kintu avuga ati bana jewe no kwiryohera ninezererwe mugabo aho nze y'uburaro n'uburamuko singa baraba mugabo nibaze ko abayihenze uno munsi niko niga ubuganga ndashaka kutaronka akazi kubwo buganga ndiko ndiga gasanga nivyo ndiko ndakora apa nizo sanze birangiriye ikimazi yego niyo mpamvu ca ndabikora alright so bakunze ba Fresh TV murabe n'indimbo yo twayipininze niyo comment ya mbere itangura indimbo yiwe nshasha yitwa Mpore ariko kandi mubandanye mu supportinga nibaza mwamwumvise gato yikoze mu gahogo ariko murabe cyane ujya ririmbamwo ni umuntu aba afise ingabirano murabizi ko twe tudafa abantu tuzanye so ushobora kufisa akajambo kamwe canke tubiri ubwira abakunze bawe hame gikurikira twebwe duca duherekeza umuntu akitahira icyo nobwira abantu abarundi kazi nabumva ikirundi si mwandaye mudushigikira cane turi abantu bakunda gukora ego umuntu akunda kuja mu tuntu twinshi nkuko wambonye mu barubizi ndanabashimira d'abord Esperance namushimire ko yari yumvire kijya kintu si warubizi ego no kuzana jury iteye ubwoba yarabateye ubwoba hewe jewe nkibabona bwatsi none birapfuye none turabereye Christian Savye arakuramo umutima umuntu ariko numva avuga nijwi ryoroheje abaremesha kwe niko ameze ahantu hose yambaye mutinye igihagararo ciwe oya sukuvuga uko nyene hari ukuntu ariko aravuga nyene umenga sinzi tubona impande yo mafoza ntikarabaye uramuzi mama hasiko brema nibaza ko abantu benshi baramuzi rero twiyumvira ati noneho sinigeze kugenda rero ndakunda kuja mu bintu byinshi mudushigikire no musindaririmba ejo muzoshaka kumbona handi mindi higanwa mudushigikire ego hamani YouTube yanje ni Erika ariko ni Erika ni benshi hari abantu bahora banyandikira ngo ndabaye nk'ikintu kuri WhatsApp kuri misi Erika tuzi avuga ati oya nduyundi mushasha yaje urabushire ko nk'akantu nimba ari Erika byonyene nimbushira ko official nimbushira ko Erika 1 mugabo ubushire ko akantu ko kwidistinga ko yanyene ntazita baraku confusing oya ndofangira nshira ko gatoni ndayitwa yose yanje voilà Rwanda yakunda ni nakeza ukuntu ka gatoni since ego mandaye mushigikira rero ibikorwa byanje indimbo yanje ni King and Queen ya mbere ya kabiri ni Mpore indimbo imwe ubutumwa buryoshe vraiment message ryoshe ego mudushigikira cyane musangize ibikorwa byacu abandi ego hanini nivyo tugushimiye cyane Erika je ndanakwifuza n'iterambere kubwanje numvise uzogera kure ngende ndanabivuze ndanabikwatureko Imana iguhe umugisha cyane kuba waje ndabashimira cyane bakunzi ba Fresh TV make your comment guys ibyumviro byanyu ningira kamaro turabakunda cyane hasta la vista